Ikuyindi churo nakubwira ati muri Buja Flavor muri kino misi numuriro gusa inyuma yuko Harmonize ashite mu gihugu cy'u Burundi Satbinaho n'umunsi ahejeje kwakira umuririmvyi kuva mu gihugu ca Bini akaba mwakiriye ku kibuga c'indege aho no kubwire yuko ari umuririmvyi baherutse gukorana indirimbo yiwe shasha ati rero mbe uwo muririmvyi ninde komeza gukurikana Eric Burundi TV nkomeza ndagwa ama update atandukanye ico ragusaba gusa manzo kandi subscribe kuri Eric Burundi TV hama ukomeze kwiyumvira cyane kwibonera amakuru aryoshe cyane kandi ari ku gihe. Umuririmvyi nawe suwundi ni AXEL MERRYL kuva mu gihugu ca Beni aho aje gukora media tour mu gihugu cy'u Burundi ku ndirimbo bakoranye na Satbi yitwa Ropero. Ndakubwira neza yuko Satbi yaciye acisha novuga ko amajambo amwe aherekejwe nino video uri kuraraba kuri Facebook page yiwe agira ati umuririmvyi ati Bujumbura twakiriye AXEL MERRYL umuririmvyi w'umubeni AXEL MERRYL ari ibujumbura mu rugendo rwo kumenyekanisha indirimbo yacu Ropero biciye mu bimenyesha makuru n'ibikorwa bitandukanye kandi ariteguriye kuri surprise and surprise ejo mu birori vya King Summer Comedy cyangwa mu birori vya King Comedy Summer ndibaza agira ati kizobera kuri Mercedes officiel. Ndakubwira neza isoko ry'umuziki ndundi ano masaha riri gukora neza aho mu gihugu cy'u Burundi haguma hashika abashitsi etse n'abaririmbyi babikora neza. Cyo nagusavye gusa komeza gukurikana Eric Burundi TV komeza kwirongana updates y'amakuru mashasha kandi aryoshe ushikizwa nanje Simba from City aka Benil Dan Sharpshooter intare yo mu bumanuko.